Mwaramutse neza nanone inshuti wanywanyi w'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabaramukije muri kano gatondo ko kuri uyu wa mbere kwigenekerezo y'indwi ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwesenga kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta abagezweho abari karavugwa aho twibanda ku bigezweho biravugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turayifuriza kandi kuzoronka ibyiza byose muri ino ndwi twotanguye kandi amahoro y'Imana azobane namwe dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba nibwo naje kugenda ndabamenyesha amakuru yisanganye cyangwa se ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'umutekano abagabo bashika muri batatu by'umwihariko babonywe hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko giherereye nga mu gisagara ca Bujumbura aho inzego z'umutekano zo bataye muri yombi ndetse bagasikirijwe urwego rujejwe iperereza. Amakuru akomeje kugenda aravugwa rero muri kano gatondo nuko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko Pierre Nkurukiye ahejeje gutangaza ko by'umwihariko abo bagabo bari bafise umugambi ukomakomeye cyane wo kugerageza gutera ibisasu hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ngaho mu gisagara ca Bujumbura nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe bakomeje kugenda baramenya amakuru y'uko abo bagabo bari baroherejwe na Reditabara ndetse ngo kare bamaze imisi by'umwihariko ishika kuri 5 ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko kandi ntihigezwe haratangazwa ayandi makuru aho yaje kugenda aratangaza ndetse akanavuga ko ngaho mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko ngo hakomeje amatohoza mu rwego kugira ngo abashe kuba homenyekana abandi basanzwe barakorana nabo bagizi ba nabi ndetse kugeza ubu ngako yavuze ko umuhari wa Reditabara bagiye gutangura kugabaho ibitero bikomakomeye cyane mu rwego kugira ngo abashe kuba bawuca intege. Ni mu gihe kandi mu misi iheze Reditabara nayo yaje kugenda iragaragaza ko iherutse kwivugana abatari bakeya by'umwihariko bashika ku basoda 200 b'igisoda c'u Burundi basanzwe barabarizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baragiye kugwanya uyu muhari. Gushika ubu ngubu rero igihugu cy'u Burundi kirahangayikishijwe n'ibikorwa by'umwihariko bigendanye no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu muri icyo gice cyane igice cyegereye mu gihugu cy'u Burundi kirahana imbibi n'igice by'umwihariko n'igice gihana imbibi na Kongo ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Igihugu c'u Burundi cyarakoze ibishoboka byose kugira ngo kibashe kuba cyohangana n'uwo muhari ariko byaranze ndetse gushika ubu ngubu uyu muhari ukomeje kugenda urabarusha imbaraga muri rusange ndetse uyu muhari wavuze ko amatora adashobora kuba yozagenda neza mu gihe by'umwihariko Burundi bwamaze kugenda budashobora kumvikana n'uyu muhari cyangwa se ngo bukurikize amasezerano yarusha mu gihugu cya Tanzania nk'uko berutse kugaragara by'umwihariko mu cegeranyo cyangwa se mu itangazo riherutse gushyirwa ahabona n'uyu muhari wa Reditabara. Andi makuru akomeza kugenda aradusumira harakomeza kugenda aravugwa amakuru by'umwihariko aho ku munsi w'ejo havuzwe imwe mu mpunzi z'abarundi zari ziherutse kuva by'umwihariko mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda mu inkambi ya Mahama asanzwe haraharurwa impunzi nyinshi z'abarundi ariko akwaherutse kunyuruzwa n'imbonerakure. Ni mu gihe by'umwihariko izo mbonerakure zisanzwe ari urwaruka ruzwi nk'imbonerakure nyine rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari barimaze imisi by'umwihariko baramwinginga kugira ngo abashe kuba yo kwiyunga kuri bo yinjire muri CNDD-FDD mu gihe atamugambwe wa politike yabarizwagamo ariko akanga akabanangira ndetse izi mbonerakure ngo zoza zaramunyuruje zimuziza kuba amaze imisi ariko aravugana cyangwa se ako yarakomejanyije ibiyago by'umwihariko n'abashuti biwe ndetse n'abandi basigaye mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda muri iyo nkambi. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi rero bivuga ko kidashobora kuba cyo kwizera umuntu ari we wese aturutse mu gihugu c'u Rwanda ndetse gushika ubu ngubu murabizi ko u Burundi bwafashe ingingo yo kugana imipaka ibahuza n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda cyane imipaka yo ku butaka ariko igitangaje nuko by'umwihariko ingendo zisanzwe zirakorerwa mu kirere zisanzwe zirakomeza aho Rwandair cyangwa se isosiyete y'indege iraturuka mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda isanzwe iragwanga ku kibuga mpuzamakungu cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye.
turagaruka kandi ku makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa aho bwana Tshisekedi arongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivugwa ko yaje kugenda arava mu nama igitaraganya inama yamaze imisi yabera mu gihugu c'Ubufaransa. Ni inama yari irongowe na President Emmanuel Macron yari yahuriyemo abakuru ba za guverinoma ndetse n'abategetsi b'ibihugu cane banahuriye mu bikorwa bigiye bitandukanye cane abasanzwe bahuriye mu muryango ukoresha ururimi rw'igifaransa. Bwana Tshisekedi rero biravuga ko yaje kugenda yivumbura akava muri iyo nama itarangiye. Hari amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa ko bwana Emmanuel Macron yaje kugenda yibasira igihugu ca Israeli, aho yaje kugenda arasaba yuko cyohagarika ibitero bikomakomeye cyane gikomeje kugenda kiragaba ku bihugu bimwe na bimwe nga mu burasirazuba bwo hagati, aho mu misi heze ingabo zo mu kirere zatanguje ibitero bikomakomeye cyane mu gihugu ca Libani, aho kiriko kiratera ku birindiro bya Hezbollah, ndetse ibindi bitero bikomakomeye cyane bikaba byaribasiye igice cyo muri Yemen ndetse no muri Syria, ndetse bakaba ko barateganya kwinjira mu kindi gihugu cya Iran nacyo giherutse kugaba ibitero bikomakomeye cyane byahitanye abasoda batari bake ba Israeli ngaha muri Tel Aviv. Ndetse gushika ubu ngubu umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu akaba yaje kugenda yikoma bwana Emmanuel Macron, ndetse anagaragaza neza yuko igihugu ciwe niyo kitahabwa inkunga canke ifashanyo gishobora kuzogera ku nsinzi. Ni bwana Benjamin Netanyahu wavuze ko azashira umutima hamwe mu gihe azamaze kugenda arashira akadomo ku bigendanye n'ibibazo bya Hezbollah yo muri Libani ishyigikiwe n'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse na Hamasi yo mu gihugu cya Palestine. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mu bice bigiye bitandukanye by'isi, turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, turabifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza kandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye byaba nga mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabera hamwe nyine amakuru azindutse aravugwa by'umwihariko. Niba ari ubwambere usenga rero kuri no muresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, psonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Upsonde hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo bajye barakumenyesha ko dushyizeho ikiganiro gishyashya. Ndabahaye ikaze mwese rero, reka amakuru yacu tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Igihugu cacu c'u Burundi kirakomeza kugenda kibonekezamo ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Ku munsi w'ejo nibwo twagarutse ku makuru yavugaga yuko rero by'umwihariko hari abagabo bashika kuri 3 bivuga ko baba baraturutse ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi bo baraturutse mu muhari wa Red Tabara. Nabagabo bivuga ko rero bofatanywe by'umwihariko grenade zishika by'umwihariko muri 5 nkuko byaje kugenda biratangazwa ku rubuga rwa X by'umwihariko na Pierre Nkurikiye asanzwe aravugira ushikiranganje ndetse n'intwaro yo hagati ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yaje kugenda aratangaza ko abo bagabo rero bafashwe by'umwihariko ku mugoroba w'ejo nyene hari kuwa Mungu kwigenekerezo ya 6 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024, bafatiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ngaha mu gisagara ca Bujumbura nkuko byamwa biratangazwa ku kirimba kizwi nka Ntare House, aho bivuga ko bari mu metero nkeya. Aba bagabo rero by'umwihariko mu matohoza yaje kugenda arakorwa, biravuga ko bari bafise gahunda yo gutera ibisasu hafi y'icyo kirimba cy'umukuru w'igihugu kizwi nka Ntare House cyasizwe cyubatswe n'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze atwara igihugu cy'u Burundi, yaje gusimburwa nyine na Everesto Ndayishimiye nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Haje kugenda aramenyekana neza yuko kandi abo bagabo bari baroherejwe na Red Tabara, ndetse bari bamaze imisi ishika kuri 5 nga mu gihugu cy'u Burundi atawuzi icyabazanye ndetse atawuzi umugambi wabo. Bivuga ko rero by'umwihariko bofashwe mu nyuma yuko abantu bamaze kugenda barabakeka, hanyuma bagakora canga se bakajya akara inzego z'umutekano, hanyuma nazo zikaza gufata ingamba zo kuza kubafata zikabasangana ibyo biturika. Ntago ari ubwa mbere kandi nga mu gihugu cacu cy'u Burundi
kandi harafatiwe abantu bagiye batandukanye bafise uwo mugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Cana ubu ngubu noneho ibintu byarakomeje kugenda birazamba, aho umuhari wa Red Tabara uherutse kugabwaho ibitero bikomakomeye cyane, ndetse ukaba uherutse gutangaza ko wivuganye abatari bakeya bashika ku basoda 20 b'igisoda c'u Burundi bari kumwe n'abamayimayi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko uyu Pierre Nkurikiye yaje kugenda aratangaza ko inzego z'umutekano z'u Burundi zokajije umutekano mu bice bimwe na bimwe, cyane cyane by'umwihariko asanzwe hari ibirimba by'umukuru w'igihugu mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bizere umutekano ku biro by'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe gushika ubu ngubu kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko inzego z'umutekano zotanguye amatohoza kugira ngo abashe kuba homenyekana niba ngaha mu gihugu c'u Burundi atabantu by'umwihariko baba bariko barakorakorana n'abo bagizi ba nabi. Ibi kandi bije byongera ku bitero bikomakomeye cyane byibonekeje ngaha mu gihugu c'u Burundi byagabwe na Red Tabara haba mu mpera z'umwaka wa 2023 ndetse no mu ntanguro z'uyu mwaka wa 2024. Ibi byose kandi by'umwihariko bikaba biko biragaragaza yuko by'umwihariko Red Tabara ikomeje kugenda irarusha ibigendanye n'ubutasi ndetse by'umwihariko n'imbaraga igisoda c'u Burundi. Hari abanyagihugu ndetse n'abandi banyepolitike n'abandi bakurikiranira ibibera ngaha mu gihugu c'u Burundi bagaragaza ko by'umwihariko iyi guverinoma ya Evariste Ndayishimiye itandukanye cyane n'abandi bategetse igihugu c'u Burundi. Hari bamwe batajya umunwa bagaragaza neza yuko by'umwihariko ku ngoma cyangwa se by'umwihariko ku gihe Petero Nkurunziza irarongoye igihugu c'u Burundi n'ubundi hagiye haragabwa ibitero bikomakomeye cyane, ariko n'ubundi abagiye barabigiramo uruhare bikarangira bagiye bafatwa. Ariko by'umwihariko ngaha mu nshuro nyinshi cyane zigiye zitandukanye Red Tabara yagerageje kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaragiye yivugana abatari bakeya ndetse biza no kurangira by'umwihariko abenshi bahitanywe abandi bakomeretswa n'ibyo bitero, ariko kandi bikanarangira ingabo z'u Burundi atanumwe zifashe cyangwa se ngo zibashe kuba zomwivugana. Bamwe rero bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ko inzego z'umutekano za Evariste Ndayishimiye atakintu zibashije kuba zoshobora mu bigendanye no gucungera cyangwa se mu kurinda umutekano w'igihugu. Hamwe kandi banagaragaza ko u Burundi nubwo bwashize imbere mu kugana imipaka ibahuza n'igihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda, aho bakomeje kugenda bavuga ko u Rwanda ari rwo rwari nyirabayazana ibibazo bikomeje kugenda biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane iby'umutekano n'ubundi usanga atari byo, aho n'ubundi aho bugawe imipaka ibibazo bikomeza kugenda biribonekeza. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hamwe rero by'umwihariko ibigendanye n'ayo makuru agendanye n'ibibazo by'umutekano muke cyane, aho bivugwa ko rero ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kizwi nka Ntare ahawuze ngaha mu gisagara ca Bujumbura habaje kugenda haribonekeza inzego z'umutekano guhera mu ijoro, aho ivyo byose byari bikimara kuba. Ngaha mu Burundi kandi Bujumbura muri komine ya Muha imyidogo ni myinshi cyane y'abanyagihugu muri zone Musaga, aho basahurwa utwabo bakaba ko barasaba abapolisi ko botuza rero akagwi kabiba bakaba bubafata. Aho rero ni kwibarabara rya mbere muri zone Musaga uciye ku kiraro cy'imbaho rero kiduga mu Gasekebuye. Abanyagihugu bahaba rero by'umwihariko abanyagihugu bahaba rero ndetse n'abaca muri iyo nzira bashikiriza ko rero hari umugwi w'abasore ubasahura utwo baba bafise, cyane cyane by'umwihariko amatelefone ngendanwa haba ku murango cyangwa se mu ijoro. Izo nsore zikaba zikomeza kugenda zirabatega zikaba ziriko zibagirira nabi. Uwo mugwi warakuze gushika aho rero by'umwihariko abo basore ubwo basigaye bararara bariba urukomba amazi by'umwihariko mu mazu y'abantu basimba impangu ndetse mu ijoro ndetse n'amanywa. Abo banyagihugu kandi bababazwa nuko rero ibyo bimaze igihe kitari gitoya biribonekeza, bakaba barabimenyesheje ababarongoye harimo rero n'umukuru w'iyo zone niyo nkindi, ariko kandi bikaba by'umwihariko byaranze kuba byohagarikwa. Abanyagihugu babona ko atagikozwe vuba rero by'umwihariko ako kagwi gashobora no gutangura kugandagura abanyagihugu, bakaba basaba inzego z'igipolisi kubafasha, by'umwihariko hakajaho abapolisi bahacungera kugira ngo babafashe mu gutuza ndetse no kugwanya ako kagwi gakomeje kugenda karibonekeza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
hari amakuru rero yongeye kugenda arashigwa ahabona nanone n'umugambwe Sawanya Frodebu nk'uko byoje kugenda birashikirizwa by'umwihariko n'urongoye uyu mugambwe utavuga rumwe cyangwa udahuje ibyiyumviro n'uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu bwana Patrick Nkurunziza arongoye Sawanya Frodebu ku rwego rw'igihugu akaba akomeje kugenda arasaba inzego zibishinzwe nga mu gihugu cy'u Burundi yuko hakomeza kugenda haribonekeza ukoroherana hagati by'umwihariko y'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ndetse by'umwihariko n'uyu CNDD-FDD Sawanya Frodebu ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye irimo nka UPRONA ndetse by'umwihariko n'indi irimo nka CNL imaze igihe ridoga ko abanyanywanyi bayo bakomeje kugenda barabangamirwa cyane n'imbonerakure ndetse n'inzego z'umutekano. Iyi migambwe biravuga ko rero hari ibice bimwe na bimwe cyangwa intara zimwe na zimwe itemerewe kuba yokoreramo amanama cyangwa se ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ndetse bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko mu gihe atacyaba gikozwe kugira ngo habashe kuba hogaragara ubworoherane aya matora ariko arategurwa nga mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuba yogenda nabi. By'umwihariko uyu mugambwe Sawanya Frodebu uriyamiriza kuba by'umwihariko ibyicaro byayo cyangwa inyubako zayo zirakomeza kugenda zononwa n'imbonerakure ndetse akiyongeraho yuko amabendera y'uyu mugambwe akomeje kugenda by'umwihariko aribwa kandi bakaba barabihuriza hamwe rero ku kuba ari ugwaruka rubarizwa muri CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure. Uyarongoye rero Sawanya Frodebu ku rwego rw'igihugu arasaba ababijejwe harimo n'inzego z'umutekano gutangura amatoza kugira ngo habashe kuba hotabwa muri yombi abariko barakora ubwo bugizi bwa nabi haba mu konona inyubako za Sawanya Frodebu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa aho Emmanuel Macron by'umwihariko yaramaze iminsi birarongoye inama ya bamwe mu bahuriye mu muryango ukoresha ururimi rw'igifaransa ariko akaba yaje kugenda yerura akagaragaza ndetse ikanatangaza neza yuko by'umwihariko guhuriza hamwe President Tshisekedi arongoye igihugu ca Congo na mugenzi wiwe arongoye by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kubahuriza hamwe rero byonaniranye mu gihe yarasanzwe afise cyangwa se yari yifuje ko abo bategetsi bombi yobahuriza hamwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boganira ndetse banakemura ibibazo n'amatati ibihugu byombi bimaze imisi birafitanye. President Emmanuel Macron w'Ubufaransa rero ku munsi w'ejo kuwa Mungu kwigenekerezo ya gatandatu gitugutu umwaka wa 2024 yaratangaje ko yateganyaga guhuriza rero mu biganiro ba President Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na mugenzi we rero President wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne Tshisekedi gusa ngo byaje kurangira bimunaniye bitewe na Tshisekedi asa n'uwivumbuye. President Paul Kagame rero na Tshisekedi kwa gatanu by'umwihariko wiki w'indwi iheze by'umwihariko ndetse no kuwa gatandatu bari mu Bufaransa aho bari baritabiriye inama ya 19 y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Amakuru aturuka i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa aravuga ko Tshisekedi yivumbuye agataha imirimo y'inama itarangiye mu rwego rwo kwigaragambya kuri Macron wanze kuvuga ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. President Macron kandi yaranatangaje ko mbere yuko Tshisekedi ataha yagerageje kumuhuza na mugenzi we w'u Rwanda gusa biranga birananirana. Yaragize ati ejo haheze naramaze isaha n'igice nganira mu muhezo na Tshisekedi muri icyo gitondo by'umwihariko namaranye indi saha n'igice rero na President Paul Kagame nk'Ubufaransa rero kandi na Francophonie turakifuza gukemura ico kibazo kiri kugira ingaruka cyane kuri RDC. Turamagana twivuye inyuma kandi urugomo imihari yitwaje ibigwanisho ikorera mu busugire bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bwana Macron kandi by'umwihariko yaranagaragaje ko umubonano w'u Rwanda na RDC by'umwihariko cyangwa umubano ukifashe nabi cyane aho yashimiye kandi imbaraga zangora ikomeje gushyira mu imbaraga azangora rero bakomeje gushyira mu kuzahura umubano ibihugu byombi. Anashimangira ko Ubufaransa bukigikiye ibiganiro bya Rwanda bimaze igihe biraba. Ati turasaba RDC n'u Rwanda kongera ndetse no kugera ku masezerano kandi umuryango mpuzamakungu w'ibihugu bikoresha igifaransa bishyigikiye ziriya mbaraga z'urwego rw'akarere cyane ibiganiro birongowe na President wa Angola
Joe Lorenzo yunzemo ko kandi umuhari wa M23 umaze igihe urarwana n'ingabo za leta ya RDC n'ingabo z'u Rwanda zishinzwe rero kuyifasha, bagomba rero gusubira inyuma, hanyuma RDC nayo rero igafata gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR umaze igihe urayifasha ku mirongo y'imbere ku rugamba. President Emmanuel Macron kandi yaranavuze ko kandi nubwo bitakunze kwahuza President Kagame ndetse na mugenzi we wa Kongo, imbaraga za buri ruhande zikenewe mu kugira ngo umusaruro ubashe kuba uboneka. Yunzemo ati agahenge kariho by'umwihariko karerekana ibimenyetso by'uko ibintu biri kuba byiza cyane ugereranyije n'amezi yatambutse, ariko umwuka uracyari mubi cyane nk'uko biriko biragaragara. Nubwo yagaragaje ko agahenge gakomeje kugenda karagaragara n'ubundi muri indwi iheze, impande zihanganye nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zongeye kugenda zirakuzanyaho. Hari ingwano zaje kugenda ziravugwa cyane izaje kugenda ziravugwa muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Sake, aho by'umwihariko ingwano zavugaga ko umuhari wa M23 waje kugenda uragabwaho ibitero bikomakomeye cyane, ariko biza kurangira uyu muhari nawo ubashije kuba kwigwanaho nk'uko byaje kugenda biratangazwa. N'uyu muhari kandi wa M23 umaze igihe warongeye kubura ingwano, ndetse ukaba waramaze kugenda by'umwihariko uranagaragaza neza ko witeguye gukomeza kurengera abanyagihugu biganjemo mu bwoko bw'abatutsi basanzwe barabangamirwa cyangwa se batarigeze bafatwa nk'abandi banyagihugu ngaha muri Kongo, cyane n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Perezida w'Ubufaransa kandi Emmanuel Macron yasabye ko hahagarikwa indwano ndetse n'ibihugu bitanga intwaro kuri Israeli, by'umwihariko mu gukoresha bariko barakoresha muri Gaza. Yaranenze kandi icemezo cy'umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu cyo kugaba igitero ku butaka muri Libani, avuga ko kwirinda kw'ibintu bifata indi ntera byari ibya mbere, by'umwihariko byohagarara byose. Yongeyeho ko kandi Libani by'umwihariko ngo ishobora guhinduka Gaza nshya nk'uko biriko biratangazwa. Israeli iramaze igihe yarafashe ingingo by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara iyo kongera kugaba ibitero bikomakomeye cyane mu gihugu cya Libani, aho yavuze ko igomba kuzasenya umuhari wa Hezbollah usanzwe urakorera mu gihugu cya Libani, mu nyuma y'uko bashinze uyu muhari kuba waragabye ibitero bikomakomeye cyane mu bice bimwe na bimwe bya Israeli, bikaza gutuma abanyagihugu babarirwa mu bihumbi barahunga ingo zabo. Ni mu gihe kandi Israeli yari yaratanguriye ku bitero byo mu kirere, ariko kandi ikaba yaramaze gutanga n'ibitero byo ku butaka nk'uko byogenze neza ku bitero byagabwe ngaha muri ntara ya Gaza. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira ndetse twisunze n'ibyatangajwe n'uyu mushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu ubwo ari mu nteko rusange ya ONU New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaragaragaje ko igihugu cyiwe kizatuza ari uko gikemuye ikibazo cya Hamas muri Gaza ndetse na Libani mu bice bigiye bitandukanye ndetse na Hezbollah muri Libani, aho yavuze ko ibitero bigomba kuzajya biragabwa mu mpande zombi nk'uko yaje kugenda arabitangaza. Ni mu gihe kandi bivuga ko ibitero bikomakomeye cyane bikomeje kugenda n'ubundi birivugiza cyangwa se biribonekeza ngaha mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda barapfa. Wisunze imibare y'ikiratangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza, biribonekeza neza yuko abantu bashika ku bihumbi 41 aribo bamaze kugenda baragwa muri izi ngwano, mu gihe abandi batazi umubare bagwiriwe n'inyubako, abandi bakaba bari kubagishakishwa batari baboneka. Ni mu gihe kandi by'umwihariko abandi benshi bakomeretse, abatari bakeya bakaba baravuye mu byabo nk'uko biriko biratangazwa. Ibi byose birakomeza kugenda biratera inkeke, ndetse abandi bakagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gifise ijambo rikomakomeye cyane muri politike mpuzamakungu, by'umwihariko cyo kabaye kirashyira imbaraga mu bigendanye no guhagarika izo ngwano, kandi akaba aricyo cya mbere gifasha Israeli. Mu bitero Iran iherutse kugaba i Tel Aviv mu gihugu cya Israeli, mu gisagara cya Tel Aviv, biravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije iki gihugu cya Israeli mu guhagarika bimwe mu bitero bikomakomeye cyane, aho by'umwihariko
hongerewe ikoranabuhanga rya Iron Dome rifasha ibisasu byoba byatewe kuba byopfubira mu kirere bidashitse ku butaka. Ariko kandi izi ngwano zikomeje kugenda ziraba, Israel iravuga ko imaze gutakariza abasirikare bashika muri 6 muri ibi bitero byo ku butaka muri Libani, ariko ikaba ikomeje kwivugana abatari bakeya muri Hamas. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mwerereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese twifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha, pisonda kwanditse sabone kugira ngo bane natwe 5 kuri 5 mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.